Hello la famille, ndizera ko mumeze neza aho muri hose, twe turameze neza. Ukaba utarakanda subscribe, fyonda aho ku gakengeri kugira n'izindi video ntizize zigucike. Umunsi nashatse twigishanye ku kintu kijanye na job bank. Ubwa mbere kintu ubwirizwa kumenya, job bank ni website ya Government of Canada canke ya Guverinoma di Canada. Ni urubuga hwaniro rujako abakoresha n'abashaka akazi, bagashirako ubuzi bariko bararondera abakozi hanze ya Canada canke ababa muri Canada. Uyu munsi rero nari nipfuje ko dusangira aya makuru, tugashobora twese gufashanya kurondera akazi duciye ku rubuga rwitwa job bank. Uwaba warize canke utize urashobora kurondera akazi kuri job bank. Ibisabwa ni CV, ukongera ukandika na cover letter. Dufashanye rero, twagiye mi people sorry ghetto. Uko bigenda, uragenda muri Opera Mini, udafise Opera Mini urakoresha Chrome. Shaka tuvyige mu kanya gato, dufata umwanya muto twigishanye. Tora telefone yawe, sorry, okay. Hama ukagenda muri Google ukandikamo ijambo job bank. Jewe ngaha murabona ko bica barinzanira kuko nari narikoresheje. Wandikamo job bank, job bank, hama ugaca ugira recherche. Ndabibutsa ko job bank atari site web y'abaskama, vya bindi bimwe abasuma bagize imisi bakoresha. Oya, uru n'urubuga rwizewe 100% kuko ni urubuga rwa Guverinoma ya Canada. Hama uca ufyonda kuri job bank. Umaze gufyonda ngaha, uca umanuka ngaha handitse search. Murabona ko batubaza job title, city, province or territory. Kuri job title bivana n'akazi ushaka. Ushobora kuba utize ukarondera ubuzi usanzwe uzi kubaka, ushaka ikiyede, ushaka kubaza, ushaka uburimyi, vyose birakunda. Hanyuma city wandika province ugashakamwo. Muri ico gihe utabishoboye urafyonda kuri search, bakakuzanira ubuzi bwose busanzwe buri available. Ngira ngaha murabibona ko bace baduha ubuzi 84,234 nibwo buzi kugeza isa two turavugana buhari. Ubu bwose n'ubuzi. Hama wowe bivana n'ururimi ukoresha. Ushatse urakoresha igifaransa canke ugakoresha icongereza, vyose birakunda bivana n'ururimi wumva canke utahura. Hama gusaba akazi ari province yo muri Canada bavuga icongereza, uapplyinga mu congereza. Ari province yo muri Canada bavuga igifaransa, uapplyinga mu gifaransa. Kumbure muraza kubibona kuko barabitwereka. Okay, twagiye. Uca ugenda ngaha muri search, kadufate akarorero duhere ku muntu atize. Amashuri yarangize adafise impamyabushobozi. Dufate construction
worker, bamwe mu kirundi twita abaede, abantu bafasha abandi haba mu kubaka, haba muri ibi na biriya. Hama ico ukora uca ugira kuri search, okay, ngira murabibona ko baciye batuzanira ubuzi bwose buhari muri aka kanya kuri construction worker, ndavuga ku baede. Batuzaniye ubuzi 160. Aka kambere murabona ko salary, umushahara bahemba amadolari 26 n'ibice 50 kw'isaha. Dufate aka kambere, ubu bwose n'ubuzi, bwose n'ubuzi, ubu bwose n'ubuzi, ubu bwose n'ubuzi, ubu bwose, ubu bwose. Hama ukeneye ubundi urafyonda kuri show more results. Katuraba aka kambere ko katurekurira twebwe abari inyuma ya Afrika kukaprayinga. Urafyonda kuri construction worker, ndizera ko mwese turi kumwe kandi muriko murankurikirana. Urafyonda kuri construction worker, hama bigatora. Murabona aho tugeze, bagapostinze itariki 21 May 2025, gapostingwa na La Croix Construction. Hama igisagara karimwo nibaza murakibona ngaha, aka kantu ka location kari ngaha. Hama bahemba amadolari 26 n'ibice 50 kw'isaha. Hama ku ndwi ugakora amasaha 40. Akarorero ngaha murabona ko bakoresha ururimi rw'icongereza mu kazi. Hama batubwiye education, barasaba certificat secondaire. Hama experience barasaba ukwezi kumwe kugera ku mezi indwi. Hama uca umanuka inepfo, ukabanza kwanza ukaraba ko ako kazi uri inyuma ya Canada ashobora kukaprayinga. Ngira murabona handitse who can apply for this job. Iyo usanze aka kantu k'umubumbe ubona ngaha, mubona ngaha akazi uri inyuma ya Canada uraprayinga. Ngira muca mubona ngaha handitse other candidates with or without a valid Canadian work permit. Muca mubibona ko aho uri hose ushobora kukaprayinga ko, waba uri muri Canada canke uri muri Afrika, uri mu Burundi, uri muri Congo, uri mu Rwanda, uri Tanzania, uri Kenya, uri Uganda, East African, ibihugu vyose vyo muri Afrika. Hama akazi murabona ko bazoheza kudepoza itariki 3 z'ukwezi kw'indwi muri 2025. Sorry. Hanyuma uca ufyonda handitse show how to apply. Show how to apply. Urakanda ngaha. Uba ugomba urabe uko aka kazi ushobora kugasaba. Urabona ngaha baca bakubwira how to apply by email. Uca utora iyi email, ukayandika muri email yawe, hama ukabandikira ukabasaba akazi ka construction work. Ico usabwa utegereza kwandika CV ya Canadian CV iri standard, ukongera ukandika cover letter. Ivyo bintu bibiri, hama akaba ari byo urungika kuri email. Hama ibisigaye umuntu akarindira telefone, canke urashobora kubarunda kuri telefone. Ngira nimero zabo murazibona zo muri iyi company, nayo nyene urashobora kubandikira.
aka ni akazi k'abatize. Ubuzi bw'abatize ni bwinshi, kandi naho woba warize amashure urashobora kubwapurayinga ukagerageza amahirwe, kuko urya mushahara murabona ko umeze neza. Muri iyi minsi hareze akazi ka work farm, abarimyi aborozi ko bwose n'ubuzi muri iyi minsi buhari. Urashobora nawe nyene kugerageza ukasacinga farm work. Farm work nabwo akazi keza gahemba, kuko muri sama muci bararima cane muri Canada, baba bakeneye abakozi, bararondera abakozi cane. Naho nyene umuntu arashobora gutanta amacensi. Ubuzi ngubu burahari, ahubwo igisigaye ni ugukura amaboko mu mpuzu tukapostira henshi hashoboka, tukagerageza, kuko amahirwe ashobora kuba ayanje canke akaba ayawe. Warize ivyo wize naberetse, uravyandika muri search, hama ukarungika, hama bakakwereka ubuzi buhari, hama ukaraba ko ubwo buzi buri available kuba uri mu Burundi canke uri muri Canada, ukagerageza amahirwe. Ibisigaye mwarahezagiwe, utarakanda subscribe ukande subscribe. Aho bukera ndabereka uko ushobora gukora CV yo muri Canada, kuko ntimeze nk'izi CV tumenyeye ngaha mu Burundi canke muri Afrika. Ni CV isaba ubuhinga bukomeye cane. Hanyuma ukeneye kwinjira muri groupe WhatsApp, uraraba muri description ngaha ya video, ndashiramo groupe ya WhatsApp duhuriramo mu kuyaga. Ari ufise ikibazo canke ikindi, urashobora no kucandika muri commentaire hama tukishura.